nimuhorane umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko yanditswe na Matayo mweranda. Muri irya minsi Yezu yabariye abigishwa biwe ati, nivy'ukuri ndababwiye ko umutunzi bizomugora kwinjira mu bwami bw'ijuru. Ndabibasubiriyemwo kandi, ingamiya yotanga kwinjira mu zuru ry'urushinge umutunzi ashaka kwinjira mu bwami bw'ijuru. Abigishwa ngo bumve iryo jambo birabatangaza cane, bavuga bati, none uwuzokira azova hehe? Yezu arabitegereza ababwira ati, ku bantu ntibishoboka, ku Mana byose birashoboka. Petero rero asubiraho aramubwira ati, raba, twebwe twahevye byose ngo tugukurikire, tuzohakura iki? Yezu aramubwira ati, nivy'ukuri ndabibabwiye, ku munsi w'ihinduka rya byose, aho umwana w'umuntu azoba yicaye ku ntebe y'ubuninahazwa bwiwe, mwebwe namwe mwankurikiye muzoba mwicaye ku ntebe 12 ngo mucire imanza ya miryango 12 ya Isirayeli. Kandi umuntu wese azoheba inzu canke bene wabo canke bashikibe canke se canke nyina canke umugore wiwe canke abana canke imirima ku izina ryanje, azoronka ibisumba 100 ivyo yahevye, kandi intoranwa yiwe ibe ubuzima budahera. Benshi rero bazova mu ba mbere baba ba nyuma, abandi bave mu ba nyuma babe aba mbere. Dushemeze ijambo ry'Imana. Aya majambo y'Imana kuri uyu munsi baraduhaye kugaruka ngo tuzirikane neza, twoye kwitiranya ibintu bibiri dukunze kwitiranya cyane kandi birahambaye, nubwo umengana ibintu bivuga ivy'ubuzima busanzwe aho hanze, biranavugamwe ikintu gikomeye gikora ku mutima w'Imana. Ivyo navyo si bindi, mucamake tuzirikane ukungene twomenya gutandukanya, icara neza mwumvirize, gutandukanya itunga n'iterambere. Itunga n'iterambere, ivyo bintu turakunze kuvyitiranya mugabo burya ntibisa. Imana ntishaka yuko tuba abatunzi ubwa mbere, tugire Kristo. Patira gerazane vya bintu vy'abakoroni badashaka ko natwe dutunga. Uyu munsi mbere hariho abantu bagiriza gose Yezu, bakegiriza abakristo yuko basinzirije abantu bakabahindura abantu bacoceye ngo kuko bigisha ngo hahiriwe abashima ubworo. Ariko tubimenye tuvyumve neza, ngira ngo muramaze kuza murakurikira amajambo y'Imana ukungene Yezu iyo hageze kuvuga ibintu vy'itunga ica bivugako. Imana ntishaka ko tuba abatunzi ubwa mbere, ariko irashaka ko tuba abantu bateye imbere. Sinzi ko ivyo bintu mushaka kubitandukanya neza. Urashobora kuba utunze ariko udateye imbere, mugabo twese Imana iradushakira ko dutera imbere.
nivyo itunze ubwaryo nako itunga ubwaryo siryo ribi ririmwo mu iterambere, ariko ugasanga rero iterambere ni iterambere riri mu itunga, nogira nti riri mu buryo butatu bukomeye, kandi ubwo buryo butatu butari hamwe ibintu ntibisubira kwitwa iterambere. Ibyo nabyo nibiye no kuvuga nitunga ubwa mbere umuntu aba yararondeye mu nzira yo. Ubwa kabiri nitunga kandi umuntu aba yaramenye gusangira neza n'abandi. Ubwa gatatu nitunga ridapayura umuntu ngo yigira Imana, ahubwo rikamutuma aguma yubaha Imana, asonera Imana n'ingingo zayo. Akenshi wamusanga ahantu rikunze gukorera rishikana umuntu bwa nyuma no kumupayura, akabona ko adakeneye Imana, akiyita Imana. Nk'uyu mwami w'Itiri mwumvise mu gisomwa ca mbere, Imana ituma ko umuhanuzi Ezekiel iti uri umuntu gusa, nturi Imana, uruhaze ntaco yimena, uhimbye ntaco yimena, wigira kuri Imana, wiyumvira kufite ibyumviro by'Imana, mugabo uri umuntu gusa. Hashobora kuza akantu k'aka insect kakakurya mu minsi mikenyo kaburambaraye ngaho, uri Imana yihe? Ko kenshi hari igihe usanga itunga iyo rimaze kuborera umutima w'umuntu, agasigara abona yuko ari nk'ikimungu, kandi uca usanga n'abantu ko tumeze turamusaba, turakukumba imbere yiwe ko tugira tuti ni waduha, mbere ugashobora gusanga anagukoresheje ibintu bibi gose biciye ku bintu Imana, bikazogaruka we kugufata mu kanigo. Nukuhagabira rero suko Imana idashaka ko twotunga, ariko ishaka yuko dutera imbere. Itunga rigacika ugutera imbere, ivyo navyo bica bizana na ruko nubundi iryo tunga ubwa mbere urironse mu nzira igororotse, ukongera kandi ukamenya kurisangira n'abandi, bikaguha kugumura umuntu yubaha Imana, akubaha abantu, asonera Imana, agasonera n'abantu. Ivyo bintu ni wabigira rero uzubura umuntu ateye imbere, kuko twama twiyumvira iterambere nk'itunga, niho dusanga bivyara ikintu c'ikiburirane. Ugasanga urukartier gwiza gwa Miroir rufatanye no mu Kidumbugwe hari yarara no gucocera. Ugasanga ni ryatunga rishiraho umutunzi atagira izina, n'umworo yitwa Lazaro atagira uko yifashe. Abakristo be n'intwaro z'ibihugu twategerezwa ko bafata ya mbere kugira ngo tuze turafurira ico kinogo, ubuzima butera imbere, abantu dutera imbere. Umuntu atunze rero n'umuntu afise ibintu akagira n'ubuntu, agatera imbere kuko ariko ateza imbere ubuzima, atariko yiteza imbere yisakara wenyene, atamaramazwa no kubona abantu bacoceye bama bariko baramusaba. Ubwo ivyo bintu turabizirikana neza. Ni intambara itoroshe umuntu agwana ubwa mbere ku ruhara rwiwe kugira ngo umutima wiwe ntutinamwe n'amatungo, ahubwo wamucambirwa iterambere. Umukristo n'umuntu acambirwa iterambere, umuntu creatif, umuntu agumana dynamisme yo kumarondera iciza gisumbirije mu Mana. So umuntu aja ngaho jewe nitorane y'ubworo, abandi bagacaracanganya bakiruka bagateza imbere ibintu, nawe uri umworo, hageze ukaza kurya ku vy'uwundi yagiye guteza imbere. Mu bisanzwe umeze nk'ababandi birigwa kwirigara, ariko ugasanga hageze kurya ugasanga ni bon appétit vya mbere.
wewe nubwo bo baja kwirigara y'ibindi bintu nawe wigira kwirigara y'ibisabisho gusa no gusenga. Hakagera igihe Imana ikakubwira iti uguma ku gice cy'ijambo ryanje ntugendera mu ijambo ryanje ryuzuye, kuko Imana uhejeje gusaba ikikubwira iti genda kurondera. Sije ndabivuze ni ijambo ry'Imana. Yesu ntagira ngo nimusabe agaca abandanya ngo nimurondere. Weje gusaba genda kurondera. Ariko kandi reka kwita kurondera utamenye gusaba ngo umenye umutima ugutwara mu kurondera. Mbere binatevye uguruza gumizako insista, hari ibintu bitizana utabanje kwitanga no kuruha. Hozako mu gihe no mu kwitanga. Abantu benshi muri iki gihe turiko turicwa n'umunoho witunga ariko litazana iterambere. Mbere bakaduhayira rimwe rimwe kenshi abantu badutungiye ko ariko batateye imbere. Imbere y'Imana bajya abantu bateye imbere. Ni iterambere ry'ikiburirane ry'igihume. Igihume mu byo kivyara, igihume n'ivyo cagize muri uyo muntu. Tugire Kristo. Ngaho tuzora twumva iterambere ryiza rizana nugira nti ubutunzi buzana iterambere. Iterambere riduha koko kuba abantu batunze by'ukuri. Nuko ikintu giheza ikije kiza nk'icamwa kivuye mu mici itatu. Ubwa mbere murabe nibigize umuntu nyene: umutwe, ubwenge n'ubuhinga. Ariko ntibigarukire ku gahanga gusa, bikamanuka mu mutima. Ingingo itunganye, ubuntu bw'Imana, imbabazi z'Imana, y'amavarero y'umutima, hamwe rero no gushaka gukomeye, la volonté. Hari abantu ubona basenga mugabo ukumva umenga nta gushaka kw'ikintu cyiza bafise, nta passion, nta motivation, ntaki. Isaba umukama, ntubikinebwe mu mutima, ntubure amavaleur aguha kumva yuko ufise agacanwa k'umuntu agomba kugira ibintu vyiza muri ubu buzima. Gashobora gusanga umujene yamaze gusaza mu mutima, nkuko ushobora gusanga umuntu umenga arashaje muga mu mutima wamwumviriza mwamarana kanya ukabona ko ari umuntu akiri jeune ntasaza. Turashobora gusaza ku mubiri ariko mu mutima tukagumana l'éternelle jeunesse ya Yezu. Ugasanga naho umuntu ashaje aguma ari umumentor, aguma kocha, aguma afasha abantu, aguma umenga arabafasha gukabura ivyumviro bishasha no gushaka gushasha. Abantu muri ababona mugasanga tonze imvi mugabo ukabona yuko abantu baja kumuvomako nugira nti akariro k'umutima. Ariko bigaheza bikava ku rugero rw'umutima bikaja mu maboko, mu bikogwa. Rero fatanya umutwe, umutima n'amaboko. Nta mutwe ukwawo wonyene, nta n'umutima ukwawo wonyene, nta n'amaboko ukwayo yonyene. Iterambere riri ngaho. Iyo kimwe kibuze hashobora kuboneka itunga ariko si iterambere. Iterambere rizodugana umuntu wese kandi rigerageze kudugana benshi, rikorera inyungu rusangi ya benshi. Aho itunga rizotungisha umuntu umwe rikamugira akamungu, abandi rikabagira abari munsi y'ibirenge vyiwe. Ivyo si ivy'Imana ishaka. Kandi ukabona umenga niko ubuzima bwawe buriko buriyubaka, iri jambo rigutera ikibazo. Urikura vyibuha gose ariko ntushobora guca mu izuru ry'urushinge. Kandi muze murabe abantu bavyibushe cyane barantunga, usanga bisinzirirako, bariremera. Mugabo umuntu
ni uburyo bwo gomba kuvuga ingene dushobora kuba nk'abantu ibintu vyahaze biri muri divan biguma biraba ekran ya telefone ataco vyimarira ngo bikuze mu ngingo nziza y'ubuzima bikore birya gusa bihiriwe biguma bibona ibifaranga biza tazi niyo bivuye aho wundi ashobora kuba ari umuntu anonotse ariko aritanga akitangira ubuzima akabugwiza agakuza ugwaruka rukabona iyo ruva niyo ruja gukorera igihe cacu ngo ntigitsindwe n'amatungo ahubwo gikaburirwe iterambere dukaburirwe iterambere twumve yuko turyohewe nuko twese jewe hamwe n'abandi bose bashamitse ku buzima bwanje ko turiko turaduga heza. Amen.